Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez urakoze Marín, cyane missionnaire Miguel Bermúdez y Marín todos los hermanos na bene data y bose hermanas reunidos allá en n'abashiki bacu Monterrey, bakoraniye hariya muri México, donde te Monterrey, encuentras, Mexique aho uri, y también a todos los que nos están viendo a ndetse través n'abandi bose del bariko satélite baratubona Amazonas biciye kuri satellite o Amazonas canke kuri internet. en estos momentos Muri kano de kanya hoy viernes uyu munsi kuwa 27 gatanu de 27 enero z'ukwa de mbere este año mw'uno mwaka 2023. wa 2023. El tema que tenemos para hoy Icigwa dufise uyu munsi es el ni misterio ibanga de la venida del Hijo del ryo Hombre kuza con k'umwana sus w'umuntu ángeles azananye n'abamarayika biwe en el occidente. Fue iburengerazuba. predicado el 30 de Bwavuzwe noviembre de 30 z'ukw'icumi muri 1997 muri Boa Vista, Roraima, Brazil. por nuestro Buvugwa apreciado na hermano mwendata William w'igiciro Soto Santiago. William Soto Él usó Santiago la escritura yakoresheje icanditswe co mu butumwa bwiza bwa Matayo capítulo igice 16 ca 16 verso umurongo 27 wa 27 y 28, y vamos a leer na aquí estos 28. versículos Reka dusome iyo mirongo donde nos dice: ahatubwira ngo porque el Hijo del Hombre vendrá kuko umwana en la w'umuntu gloria de su azohava Padre, aza afise ubwiza bwa se. y la gloria Aho ubwiza yaciye yandika ngo Teofaniya, con sus ángeles, azananye y n'abamarayika biwe, entonces pagará niho azoca a cada yishura uno umuntu conforme a wese sus obras. ibikwiranye n'ivyo yakoze. De cierto os digo que hay algunos de los que Ndababwira están ukuri, aquí muri aba que no bahagaze verán hano la muerte harimwo hasta bamwe que hayan batazobona visto urupfu gushitsa aho al Hijo del bazobonera Hombre umwana w'umuntu viniendo aje en su reino. mu bwami bwiwe. Y ahí escribe Aho yandika ngo iglesia, ishengero, o sea, viniendo ni ukuvuga ngo a su iglesia aje mu ishengero ryiwe el Hijo del Hombre umwana w'umuntu con sus ángeles. azananye Pueden tomar n'abamarayika asiento, por biwe. favor. Murashobora gufata ibyicaro byanyu ndabinginze. En Romanos capítulo Mu Baroma igice ca 11 verso umurongo 26 dice: wa 26 haravuga ngo nivyaba bityo abisirayeli bose bazokizwa nk'uko handitswe ngo i Siyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana, kandi niryo sezerano nsezeranye nabo aho nzobakura kw'ivyaha. ¿De dónde vendrá Mbega ntihe hazova el libertador? De umurokozi? Sion. Y Sion Ni es Isiyoni, kandi la Siyoni iglesia del Señor ni ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Nos dice en el mensaje Turabwirwa mu que butumwa tenemos espíritu de ese Imana sabiduría y de yoduha impwemu revelación y'ubwenge no para guhishurirwa trabajar unidos kugira en ngo la dukore obra de twunze Dios, ubumwe mu gikorwa c'Imana. predicado el Bwavuzwe sábado 1 de kuwa agosto gatandatu del itariki ya 2009 mbere y'uko umunani muri México. 2009 muri Monterrey, Mexique, yaravuze ngo Y para nuestro tiempo kandi mu gihe la cacu revelación uguhishurirwa kuzoza mwa bwa buryo nyene, uguhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, uguhishurirwa kugira ngo kutuzanira ukwizera ko kunyakugwa, uguhishurirwa ko mu kiringo c'ubwami, uguhishurirwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ibirokombe z'ifuruka, hamwe no guhishurirwa ku bwoko bw'Uheburayo. Ibyo byose bizozanwa n'Imana biciye muri mpwemu yera, muri biciye mu ntumwa y'igihe, igihe gihwanye n'iki gihe, igihe c'ibirokombe z'ifuruka, hamwe n'ikiringo kijanye n'iki gihe, arico kibisikanya n'ikiringo c'ubuntu. Mu butumwa Shalom ubwo yavuze 12 z'ukwa mbere mu 1934 ku rupapuro rwa 32 na 33 aratubwira ati murabe hariya hejuru. Aho acacapura piramide n'ibihe vy'ishengero, acacapura akarongo mwampi, yacapuye akarongo kerekeza muri piramide, ati raba hariya hejuru mu cibatsi, mu munezero w'umwami, mumenye yuko mwebwe mwatewe iteka, amaso yanyu yarahumuwe, kandi murabona uyu munsi, mu mwizigire muri kazoza.
mwebwe mwaramubonye ashingira intahe ijambo ryiwe mu minsi yaheze. Uwashingiye intahe ijambo ryiwe mu minsi yaheze agatuma bino bindi bintu byose biba neza neza ku isaha turiko turabamwo, byose neza neza. Ubutumwa bwa marayika w'indwi byose yaravyerekaniye ku ijuru, ku isi, nuko araheza bimenyekanisha mu buryo butatu kugira ngo ntihabeho kwihendana kumwe. Mwibuke, we yarasezeranye ko azogaruka iyindi ncuro. Aleluya. Aya majambo azoshingirwa intahe, ijambo ryasezeranijwe ry'Imana hamwe n'imyaka 2000 yo kurindira wazoshika ku gihe. Yandika ngo umunsi w'umunani umwaka wa yubile. Ku ruhande yandika ngo we azoshika ku gihe mu kuza kwiwe kwa kabiri. Acacapura inyenyeri ya Dawidi. Ntimuruhe, ntimunanigwe, azoba ngaha nk'uko yashingiye intahe ijambo ryiwe muri buri gihe. Ibihe by'ishengero vyerekana ivyo nyene, kandi bimenyekanisha umwami wacu, akamenyekanishwa n'ubutumwa bw'indwi. Bityo Imana yarabihishuye, irabigaragaza kandi iravyerekana. Kandi hagati muri twebwe uyu munsi we yerekanye ngaha muri twebwe, arerekana, arabishingira intahe. Kandi uko niko ameze. Hazoba ikimpumbi, aho yandika ngo ikimpumbi. Abatama bazoba abasore hari ibihe bidashira. Indwara zizoyoyoka, urupfu ntiruzobaho ukundi. Bo bazokubaka inzu bazibemwo, bo bazotera inzabibu barye ivyimburwa vyazo. Bo ntibazotera, ntibazobiba ngo abandi abe ari bo basarura. Abana babo bazosarura, abana babo bazoba babaye iruhande rwabo. Ntibazorima ngo abandi basarure, ngo barima abandi basarure, ahubwo azoba hariya. Amen. Nta na kimwe kizoshobora gukomeretsa. Tuzohindurwa nk'uko tumeze ubu, tube mwa ya shusho y'umwana w'Imana ari wadapfa. Imyaka namba ntizoshobora kumukorako, ubusaza nta na kimwe buzomugira. Wewe ntashobora gupfa, umwana w'Imana. Nuko rero turazi yuko turi mu gihe c'iherezo. Aho yandika ngo mu ishusho ya Yesu. Turi mu guhuzwa. Yandika ngo ukubisikanya kw'ibiringo. Acandika ngo uguhuzwa hamwe n'inyenyeri ya Dawidi ngaho. Bino bintu byose bishigirwa intahe mu mwuzuro. Uko niko bizokongera bigashigirwa intahe. Kandi rero kazoza waragafise. Mbega ni gute menya igihe azozira? Ntavyo nzi, ariko azoba ari ngaha. Ivyo ni ivy'ukuri. Igihe azokora ibi na biriya, ni ryari umuvumo uzova ku isi, ni ryari runo rukundo rw'Imana ruzokwigaragaza, ibiti bigahagarara ngaha bica ibibatsi bigashurika n'ibindi. Ni ryari hazoba kudapfa? Ntavyo nzi, ariko bizoba. Ni ryari ivyumviro byose by'imitima y'abantu bipfuza kubaho, ibitaro n'abadogiteri n'amarira n'amaborogo, ni ryari bizokugwaho, bizohera? Ni mu nganji y'ubwiza ya Yesu y'imyaka 1000 ya Shalom. Ni ryari bizoba? Ntavyo nzi. Yavuze yuko bizoba, sinzi uko azobikora, ariko ijambo ryiwe rizoshigirwa intahe igihe izuba ry'ubugororotsi rizorasa rifise ugukiza mu mababa yaryo. Yandika ngo uguhindurwa. Kandi ninde azozana agakiza mu mababa yiwe? Ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Ni kuvuga ngo buzozana agakiza mu mwuzuro, mu guhindurwa. Kandi igice cyo gukira indwara hariya ntabwo azobora agakiza gasanzwe nk'uko mwe mwiyumvira, nko kuvuga ko umuntu yari afise indwara hanyuma akayikurwako. Ibyo nivyo ariko arakora ubu mu bishushanyo, ariko ivyaremwe byose mu mwuzuro bizohindurwa. Ukugupfa kuzokwambara ukudapfa. Iki gihe gishaje kizoja mu buyabaga. Amen. Mbega bizogenda gute? Ntavyo nzi, ariko azoba hariya. Murabe ibintu byose we ngaha ariko aratubwira
ku gukira indwara igihe we yariko arakiza abantu muri rya ntambuko yo gukira indwara, vyari ishusho n'ingero y'agakiza mu mwuzuro tuzoronka muri kino gihe ca nyuma. Yandika ati agakiza bingana bitangaza byo mu buryo bw'impwemu. Bandanya kuvuga hano mu butumwa turiko turasomamwo, no kuvuga biciye mu ntumwa y'ikiringo c'ubwami hazoza mpwemu yera agaragaye, azoha uguhishurirwa iyo ntumwa kugira ngo akurye nk'uko yagutanze mu byashuwe 10, ariko aratanga igitabo gihesha uburenganzira, kandi mpwemu yera biciye muri we azogushikana ku ishengero hanyuma no ku bwoko bw'Abaheburayo. Ubwo niko rutonde rwo guhishurirwa ubwenge hamwe no guhishurirwa kw'Imana ku bantu, ishengero ryayo ndetse no ku bwoko bw'Abaheburayo. Nta bundi buryo buhari bwashizweho n'Imana kugira ngo haze kuno guhishurirwa hamwe na buno bwenge bw'Imana ku bantu. Kandi aho hazoba hari umumarayika Gaburiyeli nawe nyene, kuko we buri gihe yamye akora mu mugambi w'Imana hamwe na marayika canke umumarayika mukuru Mikaheli, umugabisha w'ingabo ahagarikiye ubwoko bwa Isirayeli. Ni ukuvuga yuko ari ugutabagwa n'ijuru, aho abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli bazoba bahari, ariko kubera ko bari mu bundi buringanire ntabwo bazoshobora kuboneka kiretse bo baretse bakaboneka. Revera William Branham yavuze integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ko marayika Gaburiyeli yatangaje kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi azotangaza no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero ivyo vyaravuzwe, kandi uko niko bizoshitswa, kuko vyavuzwe na mpwemu yera biciye mu nteguza. Kubw'ivyo rero ico yateguriye inzira nico kizoba kiriko kirashitswa, kandi we yateguriye inzira icasezeranijwe mu vyanditswe. Yategurije kuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, nico gituma tumubona ariko aravuga cane, nico gituma tumusanga avuga Imana ivuga kukuza k'umwana w'umuntu, ndetse kandi akavuga no ku myera ibiri kuri Mose na Eliya, kuko wewe abareka ategurira inzira ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza ku mwami ari kumwe na Mose na Eliya. Nico gituma we igihe kimwe yavuze ko we atashobora gutegurira inzira ukuza k'umwana w'umuntu gusa, yategerezwa kuba integuza yo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ukuza ku mwami azananye na Mose na Eliya nk'uko byabonetse hariya ku musozi wo guhindurirwako muri Matayo 17 umurongo wa 1 kuza ku 9, ndetse no muri Mariko igice c'9 umurongo wa 1 ukabandanya, no muri Luka igice c'9. Vyaravuzwe ko umwana w'umuntu azozanana n'abamarayika biwe, agaheza akagerera umwe wese bikwiranye n'ivyo yakoze, kandi kubera ko ibihano vy'Imana arabavugishwa n'Imana, murabe azananye n'abamarayika biwe aribo Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya bwasezeranijwe muri iki gihe ca nyuma. Bobo bazotangaza ivy'Imana izoba iriko irakora, batangaza ibizoba mu kaboro gakomeye. Bazoba ariko baratangaza kandi bino bintu byose mu yandi majambo bazoba bariko barakebura ibiremwa abantu kuri ivyo bihano bigiye kuza, kuko isaha y'urubanza rwayo yashitse. Igihe tuzobona marayika ntomwa afise ubutumwa bwiza buhoraho arungikwa mu vyeshuwe igice ca 14 kugira ngo abobwire amahanga yose, aho hazoshitswa icanditswe isezerano Kristo yasezeranye muri Matayo 24 umurongo wa 14, aho yavuze ngo kandi ubutumwa bwiza buzovugwa mu isi yose ngo bere icabona amahanga yose, nuko umuhero uzocuza. Umuhero uza mu gice ca kabiri c'iyinga rya 70. Ico nico gihe c'iherezo, iyo myaka 3 n'igice. Ariko buno butumwa bwiza bwo bwami buzovugwa ngo bubere icabona amahanga yose. Hanyuma bivugwa gute? Ati hanyuma umuhero uzocuza.
el libro de las 70 mu semanas de gitabo Daniel, c'amayinga 70 ya daniyeli en esta versión, muri kino gitabo en la página 60 ku rupapuro rwa 60 desde la página 67, duhere ku rupapuro rwa 67 hepfo. luego cuando tengan la página de ese hanyuma libro, igihe para nzoronka urupapuro decirles la página, rwo la kino página gitabo naho nyene nzoca de la ndababwira otra, urupapuro de la otra versión. rwo mw'iki kindi gitabo. En este empieza diciéndole hermana aha Simpson. atangura kuvuga ngo mushiki wacu Simpson. Aquí está el aha párrafo ni 109. kuri paragraphe agace k'ijana hepfo. No sé si hay otra versión sinzi muri ico kindi gitabo ko byaba bitandukanye kugira ngo naho nyene ndahavuge. La hermana Simpson, mushiki wacu me dijo Simpson esta tarde, yambwiye kuri uno muhingamo ella dijo, we yavuze Hermano ati mwenda Branham, yo leí el libro entero narasomye de igitabo Daniel. cose ca Yo no Daniyeli sabía más cuándo terminé sinari que nkimenya cuándo comencé. aho mpereza naho Aquí está, nahereye. hermana Simpson. ngibi mushiki wacu Si usted Simpson, está aquí esta noche, nambura ngaha yo muri iri quiero joro verla sentada allí. ndashaka kubona aho Nunca wicaye. dije sinigeze nada mvuga en el ikintu na trailer. kimwe Yo guardé mi mw'ikaseti, paz nagumye ntekanye porque kuko pensé que tal vez niyumvira yuko llegaríamos a eso. kumbure ibyo tuza Pero la kubishikako. visión que Daniel ariko había iyerekwa visto allí Daniyeli yari en el yabonye río, ngaho y ku ruzi subraya el río, acaca akarongo munsi aho y handitse la- ngo ku lo ruzi, circula, acara n'ahaca akazingi. pero la visión que ariko Daniel había visto iyerekwa allí en el Daniyeli río yari fue yabonye ngaho ku sellada ruzi hasta el fin del tiempo. ryarademuka ikimenyetso kugeza ku iherezo ry'ibihe. nico kimwe 79 del otro, ni ku de la- otro 79 mu kindi gitabo. libro, el que se imprimió acá fue en la página Iki 79. bempirimye hano ni ku rupapuro rwa 79. Fue sellada hasta el tiempo, hasta el fin ryarademuka del ikimenyetso tiempo. kugeza Eso ku iherezo es. ry'ibihe. Déjeme seguir nivyo adelante y leerlo reka aquí. mbandanye ¿Ve? imbere ndabisome hano Tú, urabona. pero Daniel, nuko cierra rero wowe las palabras y Daniyeli sella gumiza ayo el libro majambo hasta muri el ntebate tiempo del fin. umutanije ashara igitabo Pasarán cavyo muchos udeme y ikimenyetso gushitsa multiplicarase igihe c'iherezo. niho benshi la ciencia. bazosesangura muri co kandi ubwenge Yo, Daniel, buzogwira. maze jewe Daniyeli y aquí nditegereza estaban mbona dos, abandi babiri bahagaze, uno de esta parte umwe ku nkombe a yo la orilla del hakuno río, y y'uruzi, el otro a la otra uwundi parte, a la ku yo orilla del río. hakurya. Y uno dijo al varón vestido umwe de abaza wa lienzos muntu yambaye que impuzu estaba sobre zera las aguas del río, yari hejuru y'amazi ¿cuándo y'urwo será el fin ruzi, ati de ivyo estas bitangaza maravillas? bizoshitsa ryari? Si me buscas allí la otra Biblia está encima, ndavye mu yindi bibiliya a ver si es en aquella, hejuru, reka ndabe namba ivyo en Apocalipsis capítulo 22, ivyahishuriwe igice ca 22. verso umurongo verso 1. umurongo wa mbere, Después me mostró un río limpio de anyereka agua uruzi vida, rw'amazi y'ubugingo resplandeciente como rubonerana cristal que salía nk'icirore del trono de ruva Dios ku ntebe y del y'Imana Cordero, na wa mwagazi. en medio de la calle de la hagati ciudad, y'irango rya wa y a mugwa uno y a otro lado del río hakurya no hakuno y'urwo ruzi el árbol de la hariho vida, igiti que c'ubugingo produce 12 frutos, cera 12 mu dando cada mwaka, mes su fruto, kikera y las rimwe hojas rimwe del uko ukwezi árbol gutashe. eran para la ibibabi sanidad vyaco vyari ico de las kuvura naciones. amahanga. Ahora vean allí, rero murabe ngaho, vamos a ver aquí un momentito, reka turabe ngaho akanya gato. en
en el libro de las edades sin mu editar, gitabo c'ibihembwe by'ishengero kidasubiwemwo editado, disculpe, corrijo, gisubiwemwo editado, munyihangane página dukosore 102, gisubiwemwo ku rupapuro rw'102 dice, haravuga al que venciere unesha daré a comer del árbol de nzoma la kurya vida, ku giti el cual está en c'ubugingo medio del aco paraíso de kiri Dios. muri paradizo Esta y'Imana. es la recompensa para todos los vencedores Iyi ni de ingero todas las edades. y'abanesha bose bo mu Cuando la bihe última by'ishengero llamada a la igihe batalla umuhamagaro wa nyuma haya ku sido rugamba hecha. uzoba wabaye. ¿Para cuándo? Ni ryari Para cuando ni ryari ni ryari hecha la última hazoba llamada umuhamagaro wa nyuma a la batalla. ni ku rugamba Cuando hayamos igihe dejado tuzoba nuestra twasize armadura, ibigwanishwa entonces byacu reposaremos en el nuko paraíso de Dios, tuzoruhukira muri y paradizo nuestra y'Imana, porción será kandi umugabane el wacu árbol de la vida azoba para ari igiti siempre. c'ubugingo ibihe bidashira. El árbol de la vida. Igiti Escribe el árbol de la c'ubugingo vida es yandika igual ngo a igiti Jesús. c'ubugingo bingana Yesu. No es una expresión hermosa. Mbega ico si Se ikintu menciona ciza, 3 veces en Génesis, bivugwa 3 incuro veces en zitatu mu Apocalipsis. itanguriro n'incuro Es zitatu el mu mismo vyeshure árbol Yohana. y simboliza Ni la ca misma giti nyene cosa kandi en gishushanya cada ca una kintu de nyene las 6 gishushanya escrituras. ikintu kimwe muri ivyo vyanditswe uko ari bitandatu. Y escribe 3 veces en Yandika ngo incuro zitatu Apocalipsis. mu vyeshure Yohana, Y ahí están las escrituras. kandi aho hariho n'ivyanditswe. Ahí la colocaremos. Esas Ivyo vyanditswe tuzobishiraho. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ariko igiti c'ubugingo Ahora, ni en iki? primer lugar, tenemos que Rero saber ubwa mbere na lo mbere que- tuza gutahura, tuza kumenya. Ahora, en primer lugar, Rero tenemos ubwa que mbere na saber mbere qué es tuza lo que kumenya significa el árbol. ico igiti gisobanura. En Números 24, Mu guharura 24:6 igihe Baramu yavuga kuri Isirayeli yavuze yuko ari nk'igiti catewe n'Uhoraho. Igiti biciye mu vyanditswe kiba gishatse kuvuga abantu nk'uko bivugwa mu Izaburi ya mbere. Nuko rero igiti c'ubugingo ateruza kuba ari umuntu atanga ubugingo, ari we ari Yesu. Yandika ngo igiti c'ubugingo bingana Yesu muri Teofaniya. Rero hariho ibiti mu itongo rya Edeni, kimwe cari igiti c'ubugingo, ikindi cari igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Umuntu yategerezwa kubeshwaho n'igiti c'ubugingo, ntabwo yategerezwa gukora ku kindi giti kuko yari gucapfa. Ariko umuntu yariye ku kindi giti, abikoze urupfu rwaciye rwinjira muri we biciye mu caha ciwe, kandi we yaciye atandukanywa n'Imana. Aho yandika ngo igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza, sekibi muri mpwemu, mu nzoka. Dukomeze ngaha mu gitabo c'amayinga 70 ya Daniyeli. Umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ivyo bitangaza bizoshitsa ryari? Rero mwumvirize. Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira ibaho ibe bitazoshira yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice c'igihe. Rero turiko turashika neza cane. Igihe n'ibihe n'igice c'igihe. Rero mugabe igihe dushika mu mayinga 70 ya Daniyeli, ingene ivyo bice bigenda. Aho n'igihe amabanga aza guca hishurwa. Nivyo igihe n'ibihe n'igice c'igihe. Igihe we turungu dutatu we mw'izina ryiwe bwite Antikristo bizoshitswa, hashitswe ukumanyagurwa k'ubwoko bwera. Aho n'igihe azocira hagati isezerano hagati mw'iyinga. Ivyo bintu byose bizoba bishikijwe. Amen. Ndavyumva ariko sinabitahura. Ca navuga nti databuja, ikizoherukira ibindi muri ivyo ni ikihe? Aho yandika ngo isezerano hamwe n'abayuda hagati na hagati mw'iyinga. Isezerano hamwe n'abayuda hagati na hagati mw'iyinga.
aranyishura ati gire Daniyeli kuko ayo majambo arakabanga amatanije ishashara ide muri kimenyetso gushitsa igihe shengero rivuga ngo ciherezo ibintu muvyibagire ni gushitsa igihe ciherezo benshi bazotunganywa bezwe bavuga utigwe ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi kandi nta numwe mu banyakibi bazobitahura ariko abagize ubwenge bazobitahura ubutumwa bwo mu gihe ciherezo azobuhishura igihe canyuma c'ishengero ubwiza ngibi orara biranezereye kuvyiyumvira ibanga ibintu ishengero kw'isi ibyo bisi birengagiza bakavuga ngo ubu n'ubupfu ibanga ry'uwo ari we Yesu Kristo acacapura inyenyeri ya Dawidi ibanga ry'uwo ari we Yesu Kristo si umuntu wa gatatu si umuntu wa kabiri si umuntu wa gatatu ahubwo ni umuntu w'Imana n'Imana ano yandi mabanga yose y'Imana azohishurwa kuko yanditswe ngaha muri iki gitabo aho yandika ngaha ku rupapuro rwa 38 hepfo ati igihe c'iherezo bingana ico mwiyinga rya 70 aca yandika ati ubutumwa bingana ubutumwa bw'umuvyeyi 11 ndabandanya ku rupapuro rwa 39 kandi bizohishurirwa urunganwe rwo mu gihe c'iherezo cacapuriburiye ko bizifuruka yandika ngo urunganwe bo ntibashobora kumubona mu iseminare mu ishuri no mu madini nubwo nka kumwe abayuda batashoboye kubona Yesu kandi yari Mesiya ntibitangaje yuko bagerageza kwiyumvira yuko uri umusazi ntaco bitwaye ko bakuyumvira ko wewe uri kijuju ntaco bitwaye ko bo batoshobora gutahura impamvu wewe udakokoza ngo koko nkabo kuko hariho ububasha n'iyerekwa riri inyuma y'ivyo ijambo ry'Imana ryahishuwe kugira ngo rishire ishengero mu rutonde kubwo kunyakugwa hamwe no kuja mu rugo nivyo benshi baziruka hana hariya kandi ubwenge buzogwira nivyo kuri rero mbega nikihe kindi kizomenyekana muraba amashengero uyu munsi ngibi ndizigiye yuko ibi bitababaza ariko ntegerezwa kubibabwira gukora uturongo dutatu kuri uwo munsi hazohaguruka Antikristo yandika ngo 666 no kuvuga igikoko umuvugishwa w'ikinyoma abandanya havuga iherezo ndi ku rupapuro no kuvuga ndi mu mirongo ya Mudata William Imana eseyodo w'imwemu y'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo dukore twunze ubumwe mu gikorwa c'Imana bandanya kuvuga iherezo ry'ubwawe bw'abanyamahanga iherezo ry'inosi iherezo ry'inzamba iherezo ry'ibimatanije ndetse ni n'iherezo ry'ikimatanije c'indwi ivyo biri ku rupapuro rw'amajana 64 n'amajana 36 mu gitabo c'imatanijwe reka dukubitireyo gato kugira ngo tubisome ku rupapuro rw'amajana 464 haratubwira ateterezwa kwibuka hepfo haravuga ngo ateterezwa kwibuka yuko kino kimatanije c'indwi ari hezo ry'ibihe ku bintu byose nivyo ibintu vyanditswe mu gitabo c'ubucunguzi bidombakije kudushashara uhereye ku visi itararemwa byose birarangira n'iherezo ry'inosi yanduye yandika ngo imikorere cosmos iherezo ry'ibidukikije vyanduye ni n'iherezo rya byose muri ivyo kandi dusangamwe iherezo ry'inzamba inzavya isi ndetse ni n'iherezo ry'ibihe igihe kirarangira uko niko tubibwirwa na Bibiliya mu byoheye 10 kuva ku 27 aho marayika yavuze ngo nta gihe kizobaho kundi kandi ivyo bizoba ku munsi yandika mu munsi w'umunani igihe kino kintu gikomeye cyane kizoba aho byose niho birangirira kwiherezo yandika ngo igihe c'inyongera kwiherezo ry'iki kimatanije c'indwi yandika ngo Mose na Eliya
ikimatanije c'indwi ni iki? Ni Mose na Eliya, umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe. Ku iherezo ry'ikimatanije c'indwi ni iherezo ry'igihe c'ishengero, ni iherezo ry'ikimatanije c'indwi, ni n'iherezo ry'inzamba, ni iherezo ry'inzavya, ndetse ni n'iherezo ryo kwinjira mu kimpumbi. Ibyo byose biri mu kimatanije c'indwi. Aho yanditse ngo ku iherezo ry'inusu y'isaha y'agacerere, ku iherezo ry'ikimatanije c'indwi ni iherezo rya byose. Murabe aho ikimatanije c'indwi kigarukira. Yabananya kuvuga ngo datawuriya muhano, nuko rero turashobora kubona yuko ibyo byose bizoba biriko biraba muri kino gihe ca nyuma, kandi ikimatanije c'indwi kizohishurwa gihishurirwa ishengero, no kuvuga ukuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe aje ku ishengero ryiwe, hanyuma kubwoko bw'Abaheburayo. Nuko rero ni umugambi w'Imana unyegejwe n'abamarayika, ariko ukazohishurwa muri iki gihe ca nyuma. Iri banga ryose ry'ikimatanije c'indwi ariko kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe, nuko ishengero ry'umwami rizotahura kandi rizokwakira bityo ukwizera, uguhishurirwa kuresha guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Murabona yuko hatabonetse ubumenyi bw'ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, hatabaye buno bumenyi ntashobora kubaho kwizera ko kunyakugwa. Ese Imana yoduha impwemu y'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo dukore twunze ubumwe mu gihugu c'umwami. Twamaze kubona ingene hategereza kuza ino mpwemu yo guhishurirwa hamwe n'ubwenge, canke y'ubwenge no guhishurirwa ariyo twabonye yuko iza biciye muri mpwemu yera, biciye mu ntumwa. Ibanza kuza ku ntumwa bwa mbere, hanyuma ikava ku ntumwe kaja mu bantu. Nta bundi buryo buhari bwashizweho n'Imana. Nk'uko yakoze muri kahise, niko izokora muri iki gihe cacu, kuko umwami Imana haca azokora atabanje kwibira akabanga bande abasavyi biwe avugisha. Amose 3:7. Ico ni kimwe mu bintu bikomeye cane abantu bakeneye kumenya, kugira ngo ntibatangure gutora ibintu nk'uko bavyiyumvira, kwifondera insiguro, ahubwo bagatega ugutwi bakumviriza ijwi rya Kristo rya mpwemu yera, ariryo buri gihe ryamye rivuga biciye mu muntu, biciye mu ntumwa. Ubutumwa abapasiteri bakora bunze ubumwe mu mahema abiri kubwo kugarurwa k'ubwami bwa Dawidi bwavuzwe ku wa 4/19 z'ukwa 4 muri 2009 muri Asunción Paraguay. Yaravuze ngo nuko rero ni mu gihe c'isarura, arico gihe c'impenshi, aho haza hagashirwaho ubwami bw'Imana, hagarurwa ubwami bw'Imana. Nico gituma mu gihe c'isarura hazoba hari abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya kugira ngo bukore ico gikorwa. Rero ico arico inzamba y'indwi ku Bayuda, iyo nayo ni imyera y'ibiri Mose na Eliya, ni ikimatanije c'indwi kw'ishengero. Nico kimwe hagati mw'ishengero bazomenyekana nk'ikimatanije c'indwi, mu Bayuda naho bazomenyekana nk'imyera y'ibiri. Mvuze nti ico arico ikimatanije c'indwi kw'ishengero, canke ico arico inzamba y'indwi kuri Isirayeli, ni ikimatanije c'indwi kw'ishengero, ukuza k'umwami. Ivyo abivuga ngaha mu gitabo c'imirongo, mu murongo wakuwe mu butumwa umunsi mukuru w'inzamba, no ngaha muri imwe mu mirongo iringa aha ku rupapuro rw'109 haravuga agace ka 11:50 haravuga ngo rero iri shengero rikimenya iri banga ry'ikimatanije c'indwi, kandi Abayuda bahamagagwa n'ibanga ry'inzamba y'indwi, aribo bavugishwa babiri, Eliya na Mose. Acandika ngo Mose na Eliya bingana ibanga ry'inzamba y'indwi. Ndetse naha nyene kuri runo rupapuro
ku gace ka 11:52 haravuga ngo we yavuze yuko inzamba idasanzwe ko izovuga inzamba idasanzwe si inzamba izi iminsi mikuru y'inzamba hariho zibiri muri zo Mose na Eliya kugira ngo bahamagare inzamba ahubwo mwijwi rirenga ry'inzamba ukuza ku mwami kugira ngo itangaze kugaruka kwa Yozefu. Murabe amahanga yose azokoranira i Yerusalemu. Yandika ngo inzamba ikomeye canke ijwi rirenga ry'inzamba bingana ukuza ku mwami. Hay otro lugar hariho n'ahandi hantu donde nos dice ahatubwira del séptimo sello ku kimatanije c'indwi 11:43. Vamos a ver a la 11:43 también. 43 reka turebe kuri 11:43. Sí, esta es. Ego niho 11:43 dice 11:43 baravuga ngo mu nzamba y'indwi aho yandika ngo Mose na Eliya kuri Isirayeli nico kimwe n'ikimatanije c'indwi ico cabaye ku ishengero. Yandika ngo Mose na Eliya. Rero mwe mwavuga muti ariko ni gute inzamba y'indwi yandika ngo Mose na Eliya ngo ni kuri Isirayeli ico arico ikimatanije c'indwi ico cabaye ku ishengero yandika ngo Mose na Eliya nuko arico kimwe. Ivyo turabibona ivyo tubisanga mu kimatanije c'indwi. Turabona yuko igihe buno bugingo bwari buri munsi y'igicaniro ngaho aribwo bwarose imyambaro yera bwarahawe amakanzu suko bari bayakwiye ahubwo nuko bari bari mu kiringo igihe Imana yari ikiriko irakora mu mbabazi ikorana n'abanyamahanga. Yandika ngo ikiringo c'ubuntu. Y hay otro lugarcito por aquí. Hariho n'ahandi hantu ngandi ko ndaharondera donde él habla ahavuga que no será una denominación yuko atazoba ari idini. En la 11:49 ku 11:49 dice haravuga ngo uhereye ku butumwa bwa marayika w'indwi ubutumwa intumwa y'ikimatanije c'indwi. Mbega nobuye butumwa bwa marayika w'indwi ni ukuvuga aha yashaka kuvuga marayika w'indwi w'ikiringo. Kandi ivyahishuriwe 10 ni kimatanije c'indwi ku nzamba ndwi muri ano amajwi abiri. Oh mana, mbe ni gute ivyo nobivuga kugira ngo abantu babibone? Hagati y'ino nzamba ya gatandatu kandi inzamba ya gatandatu n'iyindwi zivugira mu gihe kimwe. Kandi hagati y'inzamba ya gatandatu n'inzamba y'indwi hazogaragara umuvugishwa w'abanyamahanga kugira ngo yongera ahamagarira abantu ku nyigisho z'ukuri za Pentekote. Kandi ivyabona bibiri byo vyahishuriwe 11 bigaragara ku Bayuda kugira ngo barungike Yesu mu gihe ishengero riba riri kuraduzwa. Abo bavugishwa bose amen. Ijambo ry'umwami ntirishobora kwihenda. Ntabwo azoba ari idini. Yandika ngo Mose na Eliya. Murabibona mu bisome mu bitabo murabe yuko ko atari hagati y'inzamba ya gatandatu n'indwi yuko ngaho hatarimwo Abayuda bariko barahamagagwa hanze hagati y'icago ca gatandatu n'icindwi. Pasamos por encima de esos
144 biriko biraca hejuru y'ibyo 144. Mwibuke ibyo muravyibuka. Ari mwibuke hagati aho hari uturongo dutatu hagati y'ikimoteri cya gatandatu cya gatanu hamwe n'ikimoteri cya gatandatu hagati y'ikimoteri cya gatandatu n'ikimoteri cy'indwi hari kuba umuhamagaro w'144. Ibyo murabyibuka rero. Aho niho ino nzamba iciza. Aho nyene acandika ngo umuhamagaro wo mu Bayuda, umuhamagaro w'Abayuda uba hagati y'ikimoteri cya gatandatu n'icindwi no hagati y'inzamba ya gatandatu n'iyindwi. Ivyo twari twaravyanditse reka dukomeze hano. Aha umuntu abandanije muri uno murongo w'ibi by'inzamba n'ibihari hagati na hagati muri izo nzamba hariho byinshi ngaho. Umuntu heje mu byahishuwe igice cya 4 murabandanya avuga ngaha mwe data William. Kandi kubera ko umwami azana n'abamarayika biwe, aho hazoba hari ubukozi bwa Yesu, ubukozi bwa Eliya hamwe n'ubukozi bwa Mose. Ico gituma mwe muzobona, ico gituma mwebwe mubona Revera William Branham mu butumwa bwiwe utegurizo kuza ku mwami, aravuga kuri Yesu, akavuga kuri Eliya, akavuga no kuri Mose, kuko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe n'imyera y'ibiri. Umwami aza marayika w'inkomezi manuka avuye mu ijuru, aza avuga nk'uko intare yivuga, kuko igihe hazokuzura ishengero, no kuvuga ngo igihe ishengero rizoba ryuzuye, azoca ahinduka reke kuba umuherezi mukuru, abe umwami n'intare n'umucamanza w'isi yose. Kandi igihe avuga aba ariko avuga nk'intare, ntabwo aba ariko avuga nk'umuherezi mukuru, kuko imbabazi, igihe c'imbabazi kizoba carangiye, igihe c'ubucunguzi kizoba carangiye. Rero kuri urupapuro nyene murabe ngaha kuri urupapuro nyene twari turiko mu gitabo c'imirongo, hari agace gatoyi kari ngaha, ni paragrafu ya 11:51, ahavuga ngo kandi ubutumwa bwa marayika w'indwi muri no nzamba nyene, ibi byose nyene ni naco kimatanije nyene, no kugira bigende gute, no kugira ngo ihamagara abantu mugeni hanze y'imigenzo ya Pentecote ndetse nabo ku isi, ibajane mu mpongano y'ukuri. Ijambo Kristo yigaragaza mu ijambo ryiwe hano, yambara umubiri hagati muri twebwe. Aho yandika ngo impongano uyu munsi bingana ijambo ryambaye umubiri. Kandi aho haca haza ibi byose, ibyo byose bishitswa nyuma y'uko aba yamaze kuva, kandi agahindura n'intebe y'imbabazi akayihindura intebe y'urubanza. Murabe kuri kano gapapuro yanditse ko, yaranditse Eliya, Mose na Yesu n'umwe. Ni ubukozi bwa Eliya, Mose na Yesu mu muntu, mu muvugishwa Omega, muri marayika w'isezerano Kristo muhemu yera, mu kugaragara kwiwe kwa nyuma. Kandi nyuma naho yaciye yandika ngo Omega, umuvugishwa Omega,
el último profeta, umuvugishwa wa nyuma, profeta Omega, umuvugishwa wa Omega. Yongera kuvyandika Apocalipsis 1 del 10 ivyeshuwe rimwe Isaías kuva ku 10 na 45, 11, Yesaya 45 Reyes, n'abami ba mbere. Mu bami ba mbere yandika ngo Eliya, abandi bavugishwa bose babishe, ni jewe jenyine sigaye, nanje ngene barandondera ngo banyice. Ahora ya hay una parte donde Rero habla hari ahantu havuga de el profeta, o sea, ahora que él ku muvugishwa, no kuvuga ngo aho yanditse Omega, hari ahantu yanditse miren el mensaje, murabe mu butumwa marayika w'umwami. dice el hermano Branham, Mwidata Branham aravuga ku rupapuro rw'umunani rw'ubu butumwa fue predicado el 2 de bwavuzwe mayo 12 z'ukwa gatanu mu 1951. dice Aravuga muy bien, ni vyiza, muy bien, ni José, vyiza. uno de los Yozefu, patriarcas, umwe mu bana ba Yakobo, fue vendido a yagurishijwe Egipto, muri Egiputa, un tipo perfecto de urugero rutunganye rwa Kristo. el antecito, vamos a ir un poquito antes, Imbere porque gato, él reka dibuja tuje dos imbere gato kuko yaracapuye piedras angulares con amabuye las abiri akomeza edades, imfuruka hamwe para n'ibihe que lo tengan by'ishengero, también allí. kugira ngo navyo nyene mube En mubifise la página 7 abajo, ku rupapuro dice, rw'indwi ahora todos hepfo. estamos Aravuga ngo rero familiarizados con la escritura twese turiko de twihuza cómo n'ivyanditswe Israel descendió vy'ingene de Egipto Isirayeli yamanutse muri fue por Egiputa, causa de una hambruna. kwari kubera amapfa yo yajanywe hariya La n'inzara. historia es muy triste. Iyo nkuru irababaje. Todo el Antiguo Testamento Isezerano hablando rya del kera nuevo. ryose rivuga Creo kuri que en risha. Hebreos 12 Ndizera dice, yuko mu bahero ya 12 nosotros también, havuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icaha gikunda ko twizingirira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashize imbere twihanganye. Aha cacapura piramide hamwe n'ibihe by'ishengero, yandika ngo ate, no kuvuga isezerano rya kera. Acacapura iyindi piramide hamwe n'ibihe by'ishengero, yandika ngo isezerano risha. Ni vyiza. Yozefu, umwe mu bana ba Yakobo, yagurije muri Egiputa, urugero rutunganye rwa Kristo, yankwa na bene se, agurishwa inteze z'ifeza nk'intete nka 30, izahakwa kungana na zimwe za Kristo. We yakoreje umufuko w'amabara menshi, nk'uko Kristo nawe yabonetse mu byeshuwe rimwe, yicaye ku ntebe y'ubwami, umunywa amazi uri hejuru yiwe. Hariho amabara ndwi atunganye, ariyo ashushanya ibihendwi by'ishengero. Umunywa amazi ushushanya isezerano. Ishusho yiwe yasa n'akabuye ka yasipi hamwe n'akasarudiyo, aribo ari Rubeni na Benyamini, uwa mbere no wa nyuma. Uwuriho yamyeho kandi agiraze umunago ukijije cya Dawidi, inyenyeri yo mu gaturuturu. Mbega ingene bitangaje, kandi yari afise isezerano ku ishengero ryiwe, ibitereko kw'amatara ndwi inyuma yiwe. Buri gitereko kw'amatara cose cashushanya igihe c'ishengero. Yandika ngaho ngo yanditse, ni kuvuga aha ni mu butumwa bw'Isupanyoro. Mu butumwa bw'icongereza naho mu gice cyo hejuru aho kuri ico gice nyene, ni kuvuga ngo turondeye igice gihuye n'igice Gisupanyoro, aha mu Gisupanyoro, ariko mu gice c'icongereza yanditse reka dusome kandi aha hepfo kugira ngo dushike aho hantu yanditse ibyo. Yavuze ngo natwe turiko tuba mu gihe ca Laodikiya icanyuma, kandi we yarahagaze yagoroye amaboko kugira ngo aboneke. Aho rero ukuboko kwari ngaha kwari Arufa. Nari ngiye gusoma ibyo yanditse ubwa mbere, ariko reka dusome ibyo Branham yabanje kuvuga ngaha. Yavuze ngo ukuboko ko ngaha kwari Arufa, ukundi nako ari nka Omega. Ni kuvuga yari ameze nk'uko. Yavuze ngo ukuboko kumwe, reka tubikore nk'uko yereka arabivuga, amaboko yari yayagoroye,
yavuze ngo ukuboko kumwe, y allí una mano aho de ukuboko esta kumwe ko era ngaha alfa kwari arufa, y la otra como ukundi omega. nako ari nka omega. Y las luces se apagaron hasta kandi llegar a imico las yari edades yazimijwe del kugeza mu oscurantismo, gihe c'umwijima, nuko acaza amanuka nk'uko nabo nyene binjiye, la misma nabo clase nyene de iglesia, bazosohoka. misma clase, rya shengero nyene, nka bya bimenyetso nyene, nka ba bantu nyene, arufa na omega. oh vaya, Orara. pienso en Dios hablando Hanyuma con José. ndiyumvira Imana iriko iravugana na Yozefu, bamaze kumujana Él hariya. era el hijo bendecido. We yari umwana yahezagiwe, Por eso creo que nico los gituma hombres nizera nacen yuko en este abantu mundo bavukira para ngaha hacer ku ciertas isi cosas. kugira ngo bakore José ibintu no podía runaka. hacer Yozefu ninguna otra cosa ntiyashobora sino gukora un ikindi profeta. kintu uretse Porque él nació kuba profeta. umuvugishwa, ko yari Dios yavutse ari le ordenó a umuvugishwa. José Imana yari para que yagennye fuera profeta. Yozefu kugira ngo azobe No importaba umuvugishwa. que tantas Ntaco maldiciones bitwaye y patadas le uko dieran. bari kumuva uko Él ariko era el kose, profeta de we Dios. yari Él umuvugishwa tenía que w'Imana. serlo. We yategerezwa Los kumuba. llamamientos son Ingabire hamwe no sin guhamagarwa arrepentimiento. ntivyicuza. Y él escribe allí, Aho yandika ngo, escribe yanditse la derecha, ati ukw'iburyo, arriba escribe mano hejuru alfa, yanditse ngo ukuboko arufa, con las 7 estrellas. hamwe n'inyenyeri indwi. La mano derecha Ukuboko kw'iburyo y escribe alfa, yandika ngo por arufa, encima, yaciye yongera abyandika ngaha hejuru, Alfa, ukuboko kw'iburyo con el arufa, libro de los 7 sellos. hamwe n'igitabo c'imatanije La indwi. mano izquierda, Ukuboko kw'ibumoso omega, omega, con los 2 candeleros. hamwe n'ibitereko kw'amatara bibiri, abasigu babiri, Mose na Eliya. La edad de la piedra angular. Para Igihe la c'ibiruko iglesia bizifuruka espiritual kw'ishengero ry'abanyamahanga ryo mu buryo bw'impwemu no kw'ishengero ry'abaheburayo. O sea, Ni ahí ukuvuga, estamos viendo aho turiko turabona todo lo que ibintu está byose representado de lo que ibishushanijwe habló el reverendo William Branham. n'ivyo Revera William Branham yavuze. Reka nongera ndabisubiremwo kugira ngo muvyandike neza. Viendo esta parte, Abariko barandika bari hariya bariko barandika ivyo bintu escribe mano yanditse alfa, ngo ukw'iburyo, hejuru yandika ngo ukuboko arufa, hamwe n'inyenyeri la indwi. mano derecha Ukuboko kw'iburyo y escribe alfa, acandika ngo arufa, con el libro de los 7 sellos. hamwe n'igitabo c'imatanije indwi. La mano izquierda, Ukuboko kw'ibumoso omega, con los 2 candeleros, hamwe n'ibitereko kw'amatara los 2 bibiri, ungidos, abasigo babiri, Moisés y Mose Elías. na Eliya. La edad de la piedra angular Igihe c'ibiriko para bizifuruka la iglesia gentil espiritual kw'ishengero ry'abanyamahanga y ryo mu buryo para la bw'impwemu iglesia hamwe no hebrea. kw'ishengero ry'abaheburayo. Sigue diciendo, Abananya kuvuga ya nuestro hermano William del Data mensaje William que mu butumwa turiko ya las turasomamwo, personas que recibieron a Cristo abantu bakiriye Kristo están seguras baba y batekanye, los que no lo recibieron abatamwakiriye ya no nabo tienen tiempo para ntabwo recibir. baba bagifise igihe co kumwakira. Ariko Kristo Sigue hablando, abananya avuga, habla como cuando ruge un avuga león nk'uko intare y yivuga, 7 truenos imituragaro emiten sus ndwi voces. igaturagara amajwi yayo, no kuvuga ngo Se completa el igihe número. hazokuzura Vean, igitigiri murabe. él continúa hablando, Murabona yuko wabandanya pero ya avuga como león, ariko ari que es nk'intare. lo que está Ivyo ocurriendo nivyo biriko en el biraba tiempo final. muri kino gihe ca nyuma. Es la voz de Cristo hablando Nijwi rya Kristo consecutivamente a su avuga mu pueblo. buryo bw'umwungikanyo, Son abwira ihanga los ryiwe abantu truenos biwe, clamando kandi como n'imituragaro cuando ruge un león y ituragara 7 nk'uko intare truenos emiten yivuga, sus voces. imituragaro ndwi Y los igaturagara truenos amajwi yayo. revelan el misterio Imituragaro de su kandi venida, ihishura ibanga ryo revelan el kuza misterio kwiwe, del séptimo ihishura sello, ibanga que ry'ikimatanije es su c'indwi, segunda venida, ariko ari ukuza y kwiwe kwa revelan kabiri, el kandi misterio ihishura ibanga del nombre nuevo. ry'izina risha. Uno de los sellos Mu en la gitabo c'imatanijwe ku rupapuro rwa 80 Nos dice algo allí haratubwira ikintu ngaho hepfo, haravuga ngo abajo, página 80 del libro de los urupapuro rwa sellos. 80 mu gitabo c'imatanijwe mu gisipanyoro hepfo haravuga ngo, Ahora fíjense muy bien, rero esto es mwiyumvire algo neza, que ustedes iki ni tienen que ikintu captar. mwebwe mutegerezwa Él había gucakira estado haciendo kumva. su obra de mediación, Wari yakoze igikorwa co intercesión kutuvuganira, por el creyente kutwingingira, por yingingira 2000 abizera años imyaka como 2000 nk'umwagazi Ahora, w'intama. él está Rero tomando un wewe paso, ariko saliendo de la eternidad para tomar el libro arava de mu bihe la bidashira del kugira ngo título y abrir afate los sellos. igitabo gihesha uburenganzira, Y revelar amene el ibimutanije, ahishura amabanga. ¿Cuándo? En Ryari el tiempo del fin. mu gihe c'iherezo. Murabibona? Bien, sigamos.
nibyo tubandanye waje kugira ngo amene ibimatanije ahishura amabanga yose ahishurira amabanga marayika w'indwi ubutumwa bwiwe nubwo guhishura amabanga yose y'Imana yandika ngo umumarayika w'indwi w'ikiringo murabona yuko ngaho yashaka kuvuga marayika w'indwi w'ikiringo amabanga y'Imana ari ngaha muri ibi bimatanije ndwi nuko yabivuze rero umwagazi w'intamaraza akareka kuba umuvugizi hagati y'Imana n'abantu agaca ahinduka intare yandika ngo intare kandi amaze kuba intare aca afata igitabo kiri mu kuboko kw'iburyo Imana yari yarakigumuje kandi n'ibanga rero umwagazi w'intamaraza nta namwe yashoboye gufata ico gitabo kuko cyari kikiri mu maboko y'Imana nta papa n'umwe canke uwundi muntu uwo wese ashobora gufata ico gitabo ndetse urupapuro rwa 81 hejuru ibimatanije ndwi ntivyahishuwe ntibirahishurwa ariko arangije igihugu ciwe nk'umuvugizi nuko acagaragara kandi wa mukuru yavuze yuko yari intare we yaraje bene data mbega ibintu bikomeye cyane kugira ngo afate igitabo ahishure amabanga y'Imana ariyo yashizwe ahantu hayo nuko baguma bayahwihwisha muri bino bihe byose by'amadini yandika ngo wa mukuru yavuze ati ntare umwami ndetse kandi yandika ngo ibihe by'icengero ibihe by'amadini aha mu gace ko hejuru naho yandika ngo marayika w'indwi w'igihe c'indwi bingana William Marion Branham we mebe marayika w'indwi de la séptima dispensación es igual wo mu kiringo c'indwi bingana marayika wa Yesu sigue diciendo abandanya kuvuga y los truenos kandi imituragaro niyo izana ikanguro kwishengero mugene ry'umwami Yesu Kristo urupapuro rw'amajana 22 mu gitabo c'imatanijwe ahavuga ati umugeni nubu ntararonka ikanguro hazokenegwa ino mituragaro ndwe kugira ngo imukangure kandi yavuze yuko bizoba kuko ari sezerano rero sinzi namba dufise amahirwe yo gusoma ikintu hano mu butumwa ibi ni ivy'ukuri vy'Imana murabe ikintu hano aho tubwirwa na Mwendata Branham ku rupapuro rwa 13 mu ubutumwa bwitwa ngo ibi ni ivy'ukuri by'Imana aravuga murashobora kurondera ivyo ibijanye na kagafu icanditswe cya kagafu hamwe n'amavuta kugira muheze mumenye ivyo Mwendata Branham yereka aravuga hano ni mu bami we ubwa mbere ku mpapuro zibanza hari ahantu ari ikintu tuzovuga ku w'Imana ariko uyu munsi muri iri joro reka duvuge kuri kano kantu gusa hano ku rupapuro rwa 6 aho haravuga ndizera yuko mu by'ukuri ibyo byabaye nk'uko kumbure we yari yasenze ijoro ryose asaba ko yoshobora kubaho no kuvuga ngo we n'umwana wiwe bakabaho uwundi munsi gusa we yarashobora kubona iminwa yaserutse iminwa y'uwo mwana wiwe umwana yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 ijacapura y'inyenyeri ya Dawidi yandika ngo umwana wo mupfakazi yari afise imyaka iri hagati y'3 n'4
también podía ver ndetse kandi yashobora kubona ingene amagufa yari yatunye su cuerpo. yari Debió de yatunye haber ku sido mubiri algo wiwe sumamente terrible para hoshobora aquella kuba madre hari habaye ibintu biteye ubwoba kuri uwo muvyeyi kubona ivyo biriko biraba nubwo yasenga ijoro n'umutaga avuga ati rero ico dusigaranye gusa nagafu gakeya hamwe n'amavuta make ¿Sabes algo extraño? mwe murabizi ivyo ni ibintu bidasanzwe Que Dios quiera Dios que esto quede grabado en sus vidas. ndashaka yuko ibi bintu mubitahure neza nubwo mutazokongera kumva ndiko ndavuga kuri ubu butumwa ibi ni ibintu Muy bidasanzwe extraño. bidasanzwe Como que Dios rwose en ciertas ocasiones ingene imana mu bihe runaka yemera yuko ibintu biba nk'uko íbamos a pasar kandi reka kugira ngo ntidusome kino gice cose hanyuma continúan esa namwe muze mubisome mubandanye no nkuru iri hano ariko murabe ¿En qué página? ni ku rupapuro ruwe Primera de Reyes bami ba mbere 17. 17 La abrí ahí que estaba en. ndahatsinguruye casanga naho nyene mu bami ba mbere 17 Hay veces que pasa. hariho A muchos de ustedes le ha pasado también. namwe nyene vyarababayeko Una escritura y la mugiye abren y ahí kurondera está la icanditswe escritura. mwazingurure mugaca mugwa kuri ico canditswe nyene También la experiencia con- naranabibonye kuri mwe data William akenshi we yaraja kurondera icanditswe yazingurura agaca ambwira ati raba ati ngiki canditswe nanje nyene vyarambayeko no mwakano kanya nyene birambayeko ndazinguruye casanga naho nyene bami ba mbere 17 Todo ese capítulo. iki gice cose Déjame buscar en la otra reka ndabe Biblia algo aquí. mu yindi bibiliya ikindi kintu Dice, haravuga ngo porque vean que kuko murabona ko fue Elías. yari Eliya Ahora vean rero ese murabe tiempo muri kino gihe de necesidad de la viuda. uyu mupfakazi Lo que quiero es que yari afise todos vyakeneye escriban aquí en esa escritura. ibyo nshaka ko mwandika ngaha muri iki canditswe kuko aravuga ngo bukeye Eliya butishubi umwe mu begereye Giliyade aragenda abarira Ahabu ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari we wenyene nsabye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe mbivuze rero mwimvira ikintu kimwe aho yanditse byahishuwe 11 Del 3 al 14. kuva kuri 3 kugeza kuri 14 na 11 kuva kuri 15 kugeza kuri 19 kandi ubwo n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya Entonces, en este tiempo final. bwisubiramwe muri iki gihe ca nyuma Y kandi habría que ir también a otro lugar aquí. reka turabe n'ahandi hantu En Santiago capítulo 5. muri Yakobo igice ca 5 Verso ku murongo 17 dice, wa 17 haravuga ngo Elías era un hombre sobre Eliya naciones, yari umuntu ameze semejante a nkatwe nuestras, y oró asaba yinginga ngo imvura ntigwe y no llovió imvura imara sobre la tierra por imyaka 3 itatu años n'amezi y 6 6 meses. itagwa mu Y gihugu otra vez oró, yongera y el gusaba cielo dio lluvia, ijuru y la rirekura tierra imvura produjo su isi fruto. imeza imirima yayo Eso es poder ubu sobre n'ububasha la naturaleza ku vyaremwe bajo el sexto sello. mu kimatanije ca 6 ari bwari ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya
y pueden anotar allí también kandi murashobora no kwandika la página n'iki kintu 53 urupapuro rwa del libro de citas, 53 mu gitabo c'imirongo en el párrafo ku gace 462. k'amajana 462. A mitad de párrafo para no hagati na hagati muri iyo paragrafe kugira ngo ntidusome byinshi hanyuma namwe murashobora kubisoma. Haravuga ngo Eliya yagumye hejuru, Eliya yagumye ari hejuru acacapura akabuye gakomeza ifuruka kugeza Imana ihamukuye. We nta kanguro yari afise, ntiyari afise ikanguro, we ntiyavuga abagwanya, we yigumiye hejuru gusa ari kumwe n'Imana gusa hanze mu bugaragwa, kuko we yari umuntu wo mu bugaragwa, yari yakuriye mu bugaragwa. Ndetse na Yohana nawe nyene yakuriye mu bugaragwa, we yagiye mu bugaragwa gusa ari kumwe n'Imana gusa, yitandukanije n'ishengero amaze kuriho ubutumwa. Ariko umunsi umwe Imana yaramuhamagaye kandi yandika ngo Eliya wa gatanu. Hejuru yanditse Eliya wa gatanu, ariko ku ruhande yandika ngo Eliya wa gatanu mu ncuro ya gatanu. Ndetse yandika ngo Eliya ku musozi w'Imana. Nguyu rero aje, mwumvirize mwitonze kandi nimunshavurire, ndiko ndavuga uko ni ku Mwami agize. Igihe yasohoka ndiko mvuga uko ni ku Mwami agize. Ibyo tugiye gusoma mu kanya, kuko umupfakazi nibyo tugiye gusoma mu kanya, kuko umupfakazi murabe yaciye mu bihe bigoye canke yaragiye guca mu bihe bigoye, kuko ifu n'amavuta bigiye guhera hanyuma yari gucapfa, kuko atakindi kintu yari kuba afise. Ariko yari yizigiye, yararindiriye. Uku ni ku Mwami agize. Mwibuke yuko umwana yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4. Igihe yasohoka, mbega niki Imana yakoze? Yo yamurungitse ku mugore umupfakazi. Niki cabaye? Vyagenze gute? Yandika ngo umupfakazi n'umwana wiwe. Vyagenze gute? Igihe abandi bose bo kw'isi bariko barahona bicwa n'inzara, mwibuke umuntu azotungwa n'umutima gusa, ahubwo n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Isi iri mu mwijima, kandi isi iri mu maganya, iri mu nzara yo kumva ijwi ry'Imana. Ariko murabe, mbega vyagenze gute? Igihe abandi bose bo kw'isi bariko barahona bicwa n'inzara, wewe n'umwana wiwe n'urugo rwiwe bose barya gatatu kumutse kameze neza ku munsi, uguhishurwa kwiza kw'Imana mu ijambo. Acacapura inyenyeri ya Dawidi. Reka tubanze duhagarike hano, kino gice co ngaha aho ibi ariko aravuga hano. Murabe ku rupapuro rwa 13 mu butumwa, ibi ni vyo kuri vy'Imana. Yaravuze ngo rero kubera iki ibi vyateguwe kubw'umusaraba, kubw'ikimazi c'umuntu ku giti ciwe. Ibi ni vyo utegerezwa gukora. Nimba warabwiwe ijambo nuko ukaba waravanze ibi ukabivangana mpemu, nuko rero ikimazi kizohakana umubaro wari wo wose, kizohakana indwara iyo yose, kizohakana buri kintu cyose kinyuranye n'ijambo, hanyuma ugumushikamye muri ivyo. Uyereka aravuga kwa za nkoni zibiri zankwi zimwe yagira nk'ukagira nk'umusaraba. Rero imbere gataraza kubisigura, umudogiteri azokubwira iki nakiriya, ariko ivyo nta na kimwe bizokugira, nta na kimwe bizogutandukanya ku buzogo mushikamye, kuko uzi ko ari Imana yabivuze. Agafu karaje,
hanyuma nawe uronka amavuta urabivanga. Rero ndashobora kumva ijwi, urupapuro rwa 14, ndashobora kumva ijwi hanyuma y'urukerera ijwi ryavuze riravuga riti sohoka hanze urondere inkwi zibiri. Mwabonye iki cyane ngene kivuga ngo inkwi zibiri, umusaraba. Wewe yari afise ifu n'amavuta, ariko yari yahamagawe kugira ngo akore. Ishengero mugeni uyu munsi rihamagarirwa gukora, ariko murabe ntaco bitwaye nubwo bufise ifu n'amavuta, utegereza gukora ikimazi ciwawe ku giti cawe, inkwi zibiri. Muri iyo minsi ntivyari vyoroshe gucana umuriro muri buno buryo. Iyo ufashe urukwi ukarushira hagati na hagati y'urundi nk'umusaraba, no kuvuga nk'uku, wewe ucucana hagati na hagati, hanyuma biba ngombwa yuko uguma usuguma wegenyeza, no kuvuga ngo ucuja ngaha mu mfuruka ukaguma wegenyeza. Uko niko abahindi bacana umuriro. Nanje nacanye umuriro nk'uwo mwijoro ryose, nagize urukwi nk'uku, urundi arugira nk'uku, ncanguma nenyegeza mu gihe zariko ziraka. Izo nkwi zari zakoze umusaraba. Bibiri iravuga ati inkwi zibiri. Ijwi ryaramubwiye riti sohoka hanze usenye inkwi zibiri. Mw'ico gihe nyene hariya ku musozi hari ijwi rimeze nk'umuturagaro ryaje kamuvugishwa, riramubwira riti genda mu gisagara. Ati nagenye. Mana, bose bariko barumvira, hari ikintu cariko kiraba, bose bariko barumvira, muvugishwa hamwe n'umupfakazi. Abavuga butumwa bavuze ijambo, hanyuma umuntu akaryakira akarishira mu bikorwa, hari ikintu giherezo kuba. Wewe nambura umunyabyaha, wewe urakeneye gukizwa. Nambura urwaye, urakeneye gukira, kuko Imana yarabisezeranye. Nimba twebwe twizera Imana, twizera yuko ari Imana, yo itereza gushitsa ijambo ryayo. N'ivy'ukuri icagezwe kwari uko agenda mu gisagara, kuko nateguye umugore w'umupfakazi. Tubongo 3 iyerekwa ryaraje kumuvugishwa. Wewe yaciye atangura kuraba, ariko aragenda. We ntiyarazi iyo yaragiye hariho, nta nico byamugira. We gusa yarumviye. Wewe uwo mupfakazi ntiyarazi ahakura inkwa hariho, ariko ngaho hanze yarahakuye inkwi zibiri. We yarasohotse araraba irya nino, aravuga mbega ukuntu hashushe. We yarashobora kumva urwamo rwo mu gisagara, yashobora kumva ba bantu bariko baragaruka bavuza urwamo, banwa marikeri, bakora ibintu n'ibindi, bakora ibintu biriya. Yararavye hakurya y'ibarabara, nta na kimwe yabonye. Hanyuma acatora urukwi mu gice c'umusaraba kimaze ciwe, hanyuma acatora urundi rukwi. Muri ako kanya nyene aho yariko atora urwo rundi rukwi, tubongo 3, acacapura inyenyeri ya Dawidi. Mbega ingene vyotereza kuba vyari bibabaje. Urupfu rwegereza rudodora ku irembo. Kimwe conyene cabatandukanya n'urupfu kari kajya gatsima. Ivyo karako gusa, ariko rimwe ni mu mubabaro nyene niho dushobora kumvira ijwi. Amaze gutora urwo rwi rwa kabiri, acaja mu rugo, ijwi ryarashitse ku irembo rimubwira riti hanyuma umaze kunzanira amazi makeya. Uwo ni Eliya ariko aravuga. Urupapuro rwa 15 yarahindukiye kugira ngo arabe, afise utwo dukwi mu kuboko, yamaze kuvanga ifu n'amavuta. We yari yiyumviriye kubitegura. Uko niko muhemu hamwe n'ijambo bitegerezwa kuba bivanganye kugira ngo bishigwe ku musaraba w'ikimazi, kugira ngo bihakane ibyo byose, bihakane byo wewe wasabye. Nivyo acacapura inyenyeri ya Dawidi yari yabivanganije. Rero acasohoka gusenya udukwe. Niho rero yumva ijwi rimubwira
riti hanyuma umaze kunzanira amazi makeyi umugwavye yarahindukiye aca abona ku irembo hari umuntu yari afise amatama yuzuye ubwanwa afise ubuhanza arabira mu irembo yambaye insato z'intama yari ameze yasa n'umutama we yaramubwiye ati yaribwiye ati ngiye gusangira amazi nawe amazi y'ubugingo mbega nawe uranezerewe kuyasangira n'umuntu uwo ari we wese ubwire ubuntu uwo ari we wese uje ahantu ari ho hose ubimubwire mwami bitwemerera akanya gato mu gihe yari ahindukiye n'izo nkwi iryo jwi ryarongerera amubwira riti hanyuma umaze kunzanira amazi ucunzanira n'agatsima mu kuboko kwawe umutsima w'ubugingo amazi y'ubugingo byari iby'ubugingo kuko ibyo birangiye ubwo nyene yari gucapfa ati nzanira umutsima umpe n'amazi mbega niki dushobora kubona hano mbega niki ico bitwigisha mubanze murondera ubwami bw'Imana hamwe no kugororoka kwayo ibindi bintu navyo muzovyongerwa nzanira amazi makeya hamwe n'agatsima acacapura inyenyeri ya Dawidi ngaho we uwo mugore yibutse umubaro wiwe ndashobora kumwumva bagati mwami ikintu nk'iki ati wewe uri umuntu atandukanye nabo nari narabonye wewe iyo uvuze womenga ibyo uvuga ni iby'ukuri ibyo uri kuravuga ni iby'ukuri ariko ntafu ikwiye mfise kumbura mfise agafu gakeya hamwe n'utuvuta dukeya mpejeje kutuvanga ubu ngiye kuduteka n'ururukwi n'izi nkwi ndiko niyumvira kudusangira n'umwana wanje hanyuma ngo mpfe n'utwo twonyene mfise hanyuma igikurikira numvise ni ikiti banza utuntegurire Imana bwa mbere ashashapura inyenyeri ya Dawidi naco bitwivye abantu bavuga ntaco bitwaye ivyemezo canke nuko byoboneka vyirabura gute uko vyobuko ariko kose banza ufata Imana bwa mbere banza ufata ijambo ryayo umudokiteri yavuze yuko ntashobora gukira fata ijambo ry'Imana bwa mbere yandika ngo ijambo ry'Imana ndi umunyabyaha ndi ndaya ndi mboregwa fata ijambo ry'Imana bwa mbere naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku azovyeza nka sheregi Imana bwa mbere genda unzanira agatsima ubanza unzanira agatsima unzanira ibyo ufise byose mbega nawe uriteguye gushira byose mu maboko yiwe ubuzima bwanje ico ndi cose mfise imyaka 50 mfise imyaka 50 William Branham mbega uriteguye kumpa bana muriteguye gushira ubuzima bwanyu mu maboko yanje mbega muripfuza gukora ibyo mwoshobora kubikora bantu mugwaye mbega namwe mwoshobora kunyizigira ni mumpi kibanza ca mbere rero murabe inyigisho ziri ngaha hamwe Data Branham ariko aravuga muriko muratahura ibyo nshatse kuvuga ibyo yari katahura ibyo abantu bashaka kuvuga bityo rero ukwizera yari karatahura ibyifuzo by'abantu ukwizera kuca kurongerekana aca azana icyo cyanditswe c'umwana n'umupfakazi ari byo bishushanya ibintu bikomeye cyane kandi ngaho yari karatahura ivyiyumvira ibyifuzo by'abantu kandi yariko ashira icyo cifuzo muri we bariko bashira ivyipfuzo muri we ukwizera muri we banzume ikibanza ca mbere nzanira agatsima mu kuboko kwawe n'amazi makeya yaramuravye ikintu kimubwira imbere muri we ko uwo muntu yarazi ibyo ariko aravuga ibyo ari byo Imana iraza abayo intama zanje zirazi ijwi ryanje zozo zirazi namba bishingiye ku byanditswe canke bidashingiye ku byanditswe capura inyenyeri ya Dawidi namba ari ivy'ukuri canke atari ivy'ukuri wewe yahisemwo kumvira murabe ukubaha ukumvira
Eso es lo que usted deberá de nibyo nawe wategerezwa gukora kandi igihe yahitamwo kumvira ibyo muvugishwa yavuze nuko umuturagaro waciye uturagara mu ijuru buri muntu wese yashobora kuba yarawumvise. murabe umuturagaro, ijwi ry'imituragaro ndwi. hariho umuturagaro uva mu ijwi ry'umuvugishwa. buri munyabyaha wese na buri muntu wese agwaye ashaka kumva ni uku ni kumwami agize. kangahe twipfuza kumva ibyo. yandika ngo umuturagaro uva mu ijwi ry'umuvugishwa. nk'uko abantu biyumva bari imbere y'urugo rwanje, y'inzu yanje, kugira ngo bambwire bati ngo mu rugo iwanje umwana wanje afise ibi canke biriya, umwana wanje muto, uyu nuriya, gusa vuga ijambo gusa. mbega ni gute wewe wobivuga bitaraza mu kanwa kawe? wewe bikoze nk'uko uwo yoba ari wewe ariko aravuga, ariko ico bo bashaka kumva ni uku ni kumwami agize. we yaravuye muri izo mpome kuko yari kwarubaha, yari karumvira. nuko rero urya mubabaro warayoyotse uragenda uku ni kumwami agize. umubehe wari mwifu ntizokwigera ihera, kandi n'amavuta ntazogabanuka kugeza umunsi Imana izogwisha imvura ku isi. mbega impanuro! we yaramuteguriye uwo mutsima, arawumuhereza umuvugishwa, arawumuha uwo mutsima, hanyuma aca aragaruka, aca acumba uwundi wiwe n'umwana wiwe. uko biri kose barariye barahaga kurusha uwundi uwo ari we wese ngaha ku isi. mbega ivyo vyavuye hehe? mbega ivyo vyava hehe? mu buryo bw'ubushakashatsi mbarira aho iyo fu yava, mbarira ahari ko harava ayo mavuta. mbega ninde yari yashize ayo mavuta muri iryo cupa? wewe yarasutse amavuta kugeza ubwo icupa risigara rigaragara. wewe yarafata uwo mubehe w'ifu akawumarira muri buri gitondo kugeza ubwo usigara wera, ariko ku munsi ukurikira agarutse kandi aho yasanga hasubiyemwo iyindi fu. mbega yapfa hehe? fata Imana mu ijambo ryayo. uko ni ukuri kw'Imana, niwe muremyi. yandika ati amavuta hamwe n'ifu yabikoresha byose. ku wundi munsi hakaba hari ibindi. kumbure waba waratakaje amagara, kumbure wewe waba waratakaje abagenzi. fata Imana mu ijambo ryayo. ivyo n'ukuri ni Imana. iki gihe c'umwijima, acacapura inyenyeri ya Dawidi, ubu womengo biragoye. ntibizokubonekera umengo birirabura we niwafata ijambo ryayo, kandi nivyo kuri ko yo ari Imana. rero murabona yuko hari ikintu kizoba muri kino gihe ca nyuma, aho byose bizoshika mu gice gisozera mu ihema nini Carpa Cathedral, aho ngaho hazoba hariko haragaragara mu mwuzuro wose uku ni kumwami agize, aho hazoba hariko harakogwa muri ico gihe, hazoba hariko harakogwa ubukozi mu ntambuko y'ukuragwa mwuzuro kwa Mose na Eliya, kandi abantu bazoba bariko bararaba ico kibanza, bahanze amaso ico kibanza, nk'uko we ngaho yariko aravuga igihe abantu bari imbere y'inzu yiwe, kandi ico bipfuza nuko yavuga ijambo kubwo gukira kuyu nuriya wo mu muryango w'iwabo, umuntu runaka, kuko bo bari bazi yuko Mwedata Branham avuze ijambo yuko abo bantu baca bakira. no kuvuga bari bafise umuvugisho bwa mbere, kandi barizera
hablando en la palabra, ko avuze ijambo iban a sanarse. ko baca bakira. Tipo y figura de lo Ishusho n'ingero y'ibizoba y del por qué hamwe n'impamvu esa fila de oración tan larga e interminable. wa murongo w'amasengesho muremure cyane udahera La manifestación bazoba bizeye kugaragara kw'Imana toda su plenitud mu mwuzuro wose en esa parte muri ico gice gisozera, en la parte mu gice gisozera igice ca nyuma, para mu gice que ocurra en esos días la c'uko resurrección. muri iyo minsi hazoca haba umuzuko, Y será un ministerio kandi enfocado ubwo zoba ari ubukozi bwarazwe mu mwuzuro. Ariko murabe, que ahí estarán mirando murabona yuko ngaho esa bazoba bariko manifestación. baraba kuno kugaragara Esta narración que bino solamente bintu una parte yavuze importante, nabisomyemwo igice kimwe gusa, ariko birakomeye cyane, kandi todo aho lo que estará hatwereka ocurriendo ibintu byose bizoba en estos días finales. muri ino minsi ya nyuma. Recuerden que primero Ariko es mwibuke yuko bwa mbere na mbere la palabra ari siendo ijambo revelada, que es lo ririko más grande, rirahishurwa. que es el milagro Nico más kintu grande gikomeye cyane, nico gitangaza gikomeye que cyane pueda ocurrir gishobora en medio de kuba la raza humana, hagati en mu medio biremwa de abantu Dios, no mu ihanga ry'Imana, palabra, guhishura ijambo, darle la revelación al pueblo, guhishurirwa abantu. y en este tiempo final más, Kandi muri iki gihe ca nyuma niho hari uguhishurirwa kwinshi, uguhishurirwa kw'ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, que es la que le da la fe de rapto. ariko guhishurirwa gutanga ukwizera ko kunyakugwa. Pero Ariko iryo banga niryo ritanga ukwizera ko kunyakugwa. Ariko murabe esa página 16 runo rupapuro rwa 16 y ese párrafo na kano gace, kandi kano gace karimwo insiguro ikomeye cyane, porque él allí, kuko we ngaho lo voy a leer nuevamente, ngiye kuhasubiramwo, mi vida, ubuzima todo lo que bwanje soy. ubuzima bwanje Tengo bwose 50 años. mfise imyaka 50. William Branham, ¿Estarás dispuesto a darte a mbega uriteguriye kunyiha mí? bana? ¿Estarán ustedes dispuestos Mbega a namwe poner sus muriteguye vidas en mis manos? gushira ubuzima bwanyu mu maboko yanje? ¿Desean hacer eso? Muripfuza gukora ibyo? Santo Elías, Mwibuke uwo ni Eliya wa kane hablando, ariko aravuga, el ministerio de Elías hablando. ubukozi bwa Eliya buriko buravuga. ¿Desean hacer eso? Muripfuza gukora ibyo? ¿Podrían hacerlo? Mwoshobora kubikora? Gente enferma, Abantu mugwaye, ¿podrían ustedes mbega namwe confiar en mí? mwoshobora kunyizera, kunyizigira? Tómenme en primer lugar. Ni mumpe ikibanza ca mbere. Algo Dios Hari ikintu Imana está haciendo iriko irakora, y kandi a medida que vamos avanzando, uko tuzogenda turegera imbere, la fe va aumentando. ukwizera kuzogenda kurongerekana. En la página 98 Ku rupapuro rwa 98 del libro de las edades sin mu editar, gitabo c'ibendwe by'ishengero kidasubiwemwo, dice: aravuga cuando a mitad de párrafo, hagati na por ahí hagati una muri iyo oracióncita paragraphe aho hariho akantu gatoyi ngaho, aquí, la palabra, cuando ijambo, la palabra por iyi el jambo Espíritu Santo ku bwa es, mpwemu yera, la palabra es plantada en ijambo el corazón iyo ritewe mu mutima, que tiene el Espíritu Santo umutima uri mu mpwemu yera y produce lo que la palabra wama iki dice que jambo produciría. rivuga ko uzokwama. Y la palabra puede Kandi discernir los ijambo pensamientos rirashobora del corazón. kugenzura ivyiyumviro vy'umutima. Gloria, oh vaya. Icubahiro Oh, orara que discierne los pensamientos e intenciones del rigenzura ivyiyumviro vy'umutima. Ijambo rirabikora. corazón. Sale de su boca una espada aguda de dos filos. Mu kanwa kiyo havamwo inkota y'amuga abiri. Kanguka abapagani, hari ikintu gitezwa kuba umwe mino misi. Nivyo ijambo ry'Imana, Era el verbo. izina ryiwe yari ijambo w'Imana, ijambo rigaragaye. Y ella escribe Apocalipsis 19, Aho yandika del ibyahe 11 19 al 21. kuva ku 11 kugeza ku Es 21, la palabra de Dios ni ijambo ry'Imana hecha manifiesta, rigaragaye, sea hecha no kuvuga carne, ribaye mubiri,
kandi reka dusozerere ngaha kw'aka gace twari twahagarariyeko ku rupapuro rwa 53 ku gace k'amajana 32. ndizigiye yuko mwebwe mubibona abagenzi. rero twebwe nta mwanya dufise kugira ngo tuvuge ino nkuru yose, mwe murabizi ingene vyabaye ngombwa yuko aza ategetswe kuja kwa Baramu. wazobikora bamwe muri ino minsi. wewe ntugire ubwoba, igihe azoza hanze y'ubugaragwa wewe wirinde ikintu kizoca gikurikira. yandika ngo Eliya wa gatanu. Algo está ocurriendo en medio del hari ikintu kiriko kiraba mu ishengero, ico naco nico dukeneye. sigue diciendo, abananya avuga ngo por lo tanto nuko rero ndiko nsoma nga mu butumwa turiko turasoma ubwo mwe data William. nuko rero ikanguro ryasezeraniwe ishengero mugeni riza mu ijwi rya Kristo nk'intare, asemerera nk'uko intare yivuga imituragaro ndwi igaturagara amajwi yayo. nuko vuga akazana ubutumwa bwiwe mu buryo bw'umwungikanyo igihe cyose waba ariko aravuga, si nko mu bihe igihe yavuga mu gihe kimwe akavugira mu ntumwa hakaba pose igihengeri, hanyuma agatangura imbere gato ikindi gihe biciye mu ntumwa y'ico gihe akongera akavuga Kristo. bityo mu ncuro ndwi zitandukanye mu banyamahanga mu bihendwe by'ishengero. ariko mu gihe cy'ibiruko zifurukaho hisubiramwo mu buryo bw'umwungikanyo intambokondwa aho Kristo muri buri gihe avuga, kuko Kristo azoba ariko aravuga mu buryo bw'umwungikanyo ayishura ibintu byose bijanye n'ikimatanije c'indwi, aho harimwo ukuza kwiwe izina ryiwe risha, kuko aza mu izina ryiwe risha ata muntu n'umwe azi. harimwo kandi no kwizera guhishurwaho kunyakurwa, no kuvuga yuko ibyo byose bizohishurwa no kwizera uguhishurirwa ishengero rikeneye kugira ngo rihindurwe rinyakugwe, nk'uko uguhishurirwa kugira ngo turonke uguharirwa ibyaha, turonke no kuvuka bwa kabiri. uko guhishurirwa kuzanwa mu kuvuga k'ubutumwa bwiza bwa Kristo, aho hahishurwa ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo n'urupfu rwe ku musaraba Karuvariyo nk'ikimaze cy'impongano kubw'ivyaha byacu. bityo ukwizera kukavuka, ukwizera kwa Kristo mu bugingo bw'abantu, nuko bakaronka agakiza n'ubugingo budashira, bakamwakira nk'umukiza wabo, kandi mu kuronka ukwizera guhishura ko kuza kwa kabiri k'umwami, umuntu acaronka bityo uko kwizera ko kunyakurwa, no kuvuga hariya umuntu aronka umubiri wa teofaniya. aha naho umuntu aronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza. we mu butumwa bumwe yaravuze, ndibaza yuko twavuze mwino minsi, aho yavuze mu kiringo c'ubuntu, ati mu kiringo c'ubuntu umuntu aronka umubiri wa teofaniya, mu kiringo c'ubwami naho umuntu aronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza. ubutumwa bwitwa ngo ubukozi bwa Mose na Eliya bukorwa ku iherezo ry'ibihe, bwavuze ko Imana 10 z'ukwa gatatu muri 2013 ngakaye Porotoriko yaravuze ngo ni ingirakamaro cyane guhanga amaso Eliya, kuko bazohabwa kubona ukuza k'umwami ku munsi wa nyuma. abo bose bazoba bitwararitse bateze ugutwi biteze ukuza k'umwami, kandi bazobanza kubona Eliya, hanyuma bazobona Mose, hanyuma bazobona ukuza k'umwami. umwami aje kwishengero ryiwe, kandi icazoba ari kimatanije c'indwi kizohishurwa kwishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo gitange kwizera guhesha guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima bwo bw'umwagazi w'intama. ikimatanije c'indwi ni ukuza k'umwami. ikimatanije ca gatandatu ni Mose na Eliya, ni Mose na Eliya mu bukozi bwabo, no kuvuga Imana biciye muri mpwemo wayo isubiramwe ubukozi bwa Mose na Eliya mu gihe ca nyuma. iyo ni imyera y'ibiri yasezeranijwe, abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana nk'uko bari ku ruhande rwa Yesu, umwe muri buri ruhande, kandi aho yariko yerekana ibyabaye ku musozi wo guhindurirwa ko aho Yesu yariko araragwa mu mwuzuro.
ni byiza ndibaza yuko twashobora guhagarika bityo tuce twakira duhaguruke twakire mu cigwa dufise uyu munsi ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe iburengerazuba. Twakire mwe data w'igiciro inshuti Dr. William Soto Santiago